Kare yego nenda kurindiriye ngaha no tuca twicara hano nta kibazo. Amakuru yawe Sandra ni meza. mama wawe araho sindamuherutse nari gashaka waduhevye shana nje ubu ndafatirwa cane sha urana akazi nsigaye nkora n'ukuri nta mwanya ndonka nikanyorohereza ntaco sha ndabizi ko bigoye. hama rero shaka umbwire wampamagariye iki Sandra? urumva sha Bera ndabizi ko uri umugenzi kandi twacanye muri vyinshi. Yego nyine ndi mu ngorane zidasanzwe. ingorane nyabaki? simba n'ahantu bera kugira ndabikubwira ahantu mva n'umutwe washushe. wowe Bera wewe Sandra ugira ikibazo sindavyumva ngira twumve izo ngorane ufise. sinumva hasi n'ahantu bera kugira ndabikubwira gusa urazi kuri umugenzi ntacyo noguhisha urabizi. nagira ndabwire yuko ndafise inda. urafise inda? nizere Sandra nizere kuri urafise inda nyene? ndabifise. Sandra ubu wararenze ku mpanuro mama wawe yaguhaye n'ivyo twama tuyagajewe nawe. none sha Bera ntibizi ko bishika bikagenda nakubwiye n'ikindi n'uwo muhungu yayinteye ubu tunahuye nkayamubwira ambwira ko atanahanze. Sandra uriyiciye ubuzima n'ukuri. mviza rero ko simbona ahantu nobihera kugira ndabibwire mama kandi nawe ntuzibimubwire kuko urazi ko boca banyica ahubwo ntoze umugambi nyabaki ga Sandra? ko kuyikurayo. Sandra sinenzi ko wogira iciyumviro nk'ico. none iciyumviro gipfuye. none sha Bera ubona nka mama uramuzi ko ngena ameze na papa bose urabazi sinoronka n'ukuntu ndabibabwira boca banyica. erega Sandra baraciye umugani mu Kirundi ngo ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. kasha Bera reka umviriza rero Sandra ndakubwira wewe ivyo uriko uravuga vyo gukuramo inda mbe wari uzi yuko ukuyemo inda leta igukurikirana ikagufunga? wakoze ikosa rya mbere ryo gusambana none ugira ukore n'ikosa ryo kwica umwana canke hoho Sandra wari ubizi yuko ukuyemo inda ishobora kuguhitana? nta mukobwa uheruka kumva i Bujumbura yakuyemo inda igaca imuhitana? ivyo ndavyumva Bera ariko sinumva hano bihera kugira ndabibwire abavyeyi. ivyo utegerezwa kubivuga muhira. nakubwiye ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. kandi ikindi ukwiye kumenya nuko ukwiye kumenya yuko umuntu akuyemo inda ashobora kuvamo n'igitereko ntiyongere kuvyara. harura rero wewe wiswe ingumba warakuyemo umwana mbega wari uzi hoho ico uwo mwana azovamo? harura wishe nka perezida wo muri 2027 vyogenda gute? sha Bera ndumva nyene n'ingorane ahubwo urakoze. gusa Bera ikindi Sandra ikindi nokubwira ico wokora nukuja kwa muganga kuko ntimwigeze munikingira. aho wasanga waranduye n'umugera wa sida ntiwumva ko ari ikibazo ugakingira n'uwo mwana ari mu nda. none sha Bera ko mva umuhungu nawe atayemera mba nduca ndabigenza gute? kwa muganga barakwakira bakagupima. azosharirwa nande umwana se atazi se? erega umwana n'uw'igihugu se nubwo yomwihakana na murundi yomurera. nagira ndakubwire yuko rero ushobora kuja kwa muganga bakagupima hanyuma bakagukurikirana bakita ku magara yawe no ku magara y'umwana kuko urazi ubu nturi umwe muri babiri bakaraba yuko atani ingwara zifatira mu bimba vy'irondoka wagwaye. sha Bera urakoze wakoze kuza impanuro mpaye reka ndavyihoze. ariko Sandra ndibaza ivyo ndakubwiye wohavura utanabikurikiza. porogaramu nari mfise ndayica ndaguherekeze kwa muganga hanyuma uvugane na muganga ndavyibonera kuko ndibaza yuko wohavura umpende warinze ugira imigabo nk'iyo wohavura umpende ndaguherekeza. tugende nta kaboni nogira.
muhira naho nta kundi nyene umuvyeyi nakubwiye niko bimeze. ukazocira n'amate hasi urarivuze cyane ndakubwira Eliane biki Mana kimwe makanya. uriko uriyumvira iki none Ntaje sindiba ndiyumviye nari nipfurije eri biri mu biki we Makanyaga nta na kimwe. uriko wiyumvira iki none we Je nta na kimwe ndiko ndiyumviye. yakwe Wana ntako ndiyogereza nivyo. sawa ama Sawa. hari ikintu je nayo ngiye kubaza Eliya mu majambo make Gifika makanya kanawe urazana bwa burofa bwawe. urumva Eliya Sawa. je nayo ngiye kubaza mu gatoya Asha sinumva no kungene none abivugaho. urabona ko twatanguye turi abakozi mu majambo make ariko urabona harageze igihe batwiyumvira ko neza bakiyumvira mpaka batwinjiza mu muryango wabo kandi tutanahavukiye mugabo bakaba batwita abana babo Bakatugira abana babo. urumva ubwiza bwabo uvuga rero Eliane Yego. nko mu myaka iri imbere we mu gihe Imana izoba yaguteretse tukaronka ubuzima natwe tukaba bakiye nk'ukuntu witeguriye kuzofata aba bantu witeguriye kuzobashimira gute kubyo badukoreye Reka ko nteye ibyishimo Makanyaga urabona aho nyene jewe kungene nukuri ahantu badukuye ona ikintu ca mbere ho nyene namara guheza amashuri nkaronka akazi ona ujya mu mama zica ndamuronderera kubera ubuzima urabona burahinduka ca ndamuronderera umukozi ona umukozi azoza aramwoza amusasira atakintu yiherera ari nk'umwamikazi aho ca ndabagurira imodoka izira bajana hoho urumva nyene nzoba narakize nyene ndi umudogiteri akaze nawe uravyuwo inza ndarungika nk'umukozi tigenda umvurire urya mu mama sinzoba shaka kagenda nka kurya abandi bagenda bagatonda ku mirongo oya baza bari nk'abamikazi Eliane we None sivyo. Urumva nivyo ni vyiza ariko nanje nukuri ko Imana ikintu niyumviye ubuzima badukuyemo umugani wawe bakaturihira amashuri bakadusubiza mu ishuri ibiki bakatwigisha umuduga iki jewe bavuze twatembere imyaka izoba yanisugumye ari myinshi bazoba baranashaje byamuze hasigaye atambuka nkuko agendera ku gakoni jewe nzoba rero naranarongoye bazoba bashaje bose urumva bazoba bagendera ku dukoni nkuko urumva rero jewe ubwiza ndakubwiye nzoba mfise imodoka nzoba mfise igipangu ciwanje nzoba mfise buri kimwe cose ndavuga ko nzoza ndaza ngaha muri urupangu urumva inje mu modoka yiwanje ujya muzehe bene ujya mugore wiwe bashaje ndababwira ati ewana ni mu kabiri gatatu panda gari caburira imodoka Chanda batwara direct no muhiri wanje cambwira ubukozi baga inkoko nk'umunani ngaho ubaha abantu bajya babazehe n'abasaza baga inkoko ewana cambwira umukozi batazimaze wasitoke hapo
bagume ngaho batazimaze ntibasohoke bazimaze shinda batwara mu kabari nabuziza amafanta Makanyaga uri wowe ntibaze batinya Makanyaga yabugaze ngaho uri kurandwenza Ega yabo byo nakunda bazo babashaje rushinga babye mwese kwishuri kandi muhere mu wa mbere mwambaye ikaki nuko nyene tutaba tuzi ibintu byo mu myaka iri imbere habaye hari nk'amashuri y'abasaza n'ababibi honye je no ndabashira no mu ishuri nkabigisha urumva abagura nini fo je wari nzobakorera ibintu aba bantu wewe ntubone ninumiye no kuri kwimana je nzobakorera ibintu bakoze batanga je mfise n'ubushobozi bwo kuzokora ikintu wereye ku buryo bwaho bavuga ati peti we nakabisa mfise n'ubushobozi bwo kuzokora Ujya wewe urabona yuko kwije cyane. Eliya uri umwana mubi umviriza ndakubwira go to hell genda mu kuzimu Makanyaga umviriza ndakubwira urabona yaje aza gahoro nanje urazi ukungene ndamutinya ndabura ukungene ndaba ndagukubitira n'akaguru ndabura ukungene nokubwira nanje nkomeza nanika imyinshi urabasha mugabo kazima ntamuvuze na oya kazima Zuranwenge aya nukuri waruntwenge yaba namuvuze nayi wari kubugo yankubita ingumu nyene nkaca numva umengo ni nzamba ivuze urumva reka nigi ahubwo ntaruza bino byomba gusa ngenda kubipanga mu kabari nzoza ndarisha nzoza ndarishikira ubu terura manyama yawe Nutuboga. Eko nutuboga. Turara.
natwo turataye badusoromye uno munsi Emiriza uno munsi nyene ugurisha kandi n'umusasa ugurisha gute ziryoshye ugurisha zibiri jana nagira amatuta tijana si mu mvura imboga zirahari ntunzimbe ntacyo ngiye gushorera nyinshi nawe engiririza igihumbi yego ndabiri ndakurabire twiza two munsi na karime wazitekeye twiza two munsi hama njemba numenga ubusaza burakurembeje twicare ku ntebe mbona ubusaza bukurembeje wavuruka turashira ku meza yego aka nari nitoreye ntukibagire mbona ari yego nzijana twumvikanye zitatu zizambere wamaye zibiri wanyemereye zitatu umara yego reka ndagushime ijana amajana abiri amajana atatu ndagufasha ijana icyenda ntacyo nitahira zarinde ziraheza zigahita igihumbi twongeza utu urakoze yego yego urakoze no kuri nanjye aho urantabaye kwira izuba nyene burya nanjye uranabaye burya ko ndimvira ukungene nja ku isoko abana bagiye gutemberana babwiye nibatebe hagiye kwaha umuti wo guherayo burya niyumvira ukungene ngenda nari nabuze kandi bisa n'umugenzi wanje ngomba kuja kuraba urumva nawe shaka ngo nimba mushiriye kw'imboga aheruka kwibaruka yo ego sha nuko ahubwo urakoze kuyera ego nawe urakoze kunshorera bagize neza n'ukuri abona ubusaza burakurembera kare kuriha iryo deni ry'abantu ni vuba ni vuba atirembe ndategura ikapu ego n'ukuri sawa ma kasi ndagutevye ndakurabira amahera ego Mara, umuntu wari wasamaye cyane ijyana umucanshi wanje nawe musamariye rwose abantu y'umugabo wawe yego ndamuzi ahantu nicyo gituma bamurangariye cyane bica byumvikana umubyeyi kubera ujya atembera henshi burya ni abashoferi bafata inzira nyinshi cyane ndamuzi ku gatumba ku gatumba gatumba hariya avuka mugashikana mugashikana naho ndamuzi hariya iwabo mugashikana yego nanjye niyo mvuka burya nagusinje nawe maze kuzaho kangahe gusa nari bwakubona ahubwo nanjye ndatangaye yarateye imbere kabisa yego yo umva ntiyataha imana yarahezagiye yego mbona yaranateye imbere yego imana yarahezagiye umuzi gute yari ako gatumba ujye twamenyanye mu gisagara ahubwo nanjye ndatangaye sinzi kanyana oya n'ibisanzwe imana ishatse kuguha iraguha kuko nawe uzibira imigisha y'imana yego n'ukuri uko bimeze rero ku gatumba yego uko agenda muzi umuntu w'umukobwa
uwo mukobwa rero niho yacagira twara abana jewe acamutera inda amuteye inda acabyara acaragenda rero nawe arigira mu muji nyene. none umukobwa bakundana byagenze gute? uko byagenze zarabaye nyinshi kweli. reba zavyakantu utuntu twizawa kandi dusa neza ishwe ntuzishire urazitiye dusa neza mbe sheri naenda gukumbuye kweli nukuri ashana kuri na je burya rero urukundo numva ndagufitiye urabizi burya byatumye nguma niyumvira ingene twapanga ibintu byiza mbaye benshi kutambwiye no niyo migambi ngo numve yo burya rero nciye mboneraho kuba ndakubonye mboneyeho kugira ngo ncinda bikubwira ashana kuri ntangorane ndagutezeyo sinzi kuza kubyemera oya uravuga twumve neno kwako cyo ntarumva urumva rero burya umugambi ndagufitiye shaka yuko dupanga ibijyanye no kuba ku rugo jewe nawe sheri ntumbari byumva gute yosha kuri uwo mugambi ni mwiza ni mwiza kuba uvuze yuko ari mwiza birandyoheye burya rero icyo nshaka uca ugenda niba ubibwira umuryango ntacyo nzi hanyuma wewe uzonza umpaye nyinshi yego yo nukuri uwo mugambi ni mwiza nukuri kandi nanjye urazi ko ndagukunda urankunda urangire mubizi none gusa rero urazi ikintu sha wereka nce ngenda nzoca mbwira ababyeyi numva uko babyakira nzoca ndaguha inyishu ashaje nanjye urabona yuko nguma nitegura aha burya hazoza kugera abana habonetse uburyo bwinshi yego wowe rero wowe uca ugenda nanjye nce ncuro urabona ko zahaza zoca ugenda niba uzobibwira umuryango edaye uzobanze ubibwira ujya muntu mubana mbeka anabyemera kubera hari igihe atobyemera hanyuma wewe niwumva abyemeye ukumva arabikunze uzoce uza umugire ingene byagenze kandi nzoca ndaguha inyishu we rero uza kubyibagira uce uhita ubimubwira ubunyene oya sheri iyo nkuru nziza umva woyibagira wece utaha ndazi yuko abakobwa murakunda kuza muraheresha oya sinyere je ntuzi ko nguma muhisa reka ngende ahubwo ego genda ego nange ngira ncure zino ntama zanje wahejeje ego na ubwo usanze mpejeje ubu nukugandiye bazaje kugenda ego ubwo wari utevye gato nawe
ahugana rero tugenda ngare tugenda ndabona wangu wazishize ko wambaye we nawe wejeje mbe ducahesha ducaje Chenga cyane ducenga ahaso hafi tugende rero aisha no kuri tugenda ndabona umunsi yaje ava kuntwara gori sheri nawe mwari muhise mutaseze twari tugiye nyine ko wiyirijira wawe yega mahoro rero yega yewe ndabona mwaryoshe murahise yego turagiye wari wiyirije yego asha nanje mvuye gukora ujya basha ahantu hari hanguye cyakibyo uragishikanye ndiba ndamaze ahubwo reka ndabareka mugende gusa urukundo rwanyu ndabona rurashyushye gose ntimuze muhemukiranire n'umukobwa aragukunda cyane ndamwemera gose sawa rero reka mbike isuka ndabeho nagushisha neza ku maguru sawa kandi wibeshe utebe oya ndagarure iminota 30 n'ukuri none watevye sinzi byagufatiye nariko ndagaburira za ntungwa zanje ntama zashonje nawe urazita none gashaka ntagaburira ego dawe witwengere sheri wambaye twaje kwizashe ego ni sawa rero ego ni sawa sheri gusa nari ndagukumbuye utazi jewe hubwo ego nukuri mbare wari wavuye kwahira nazigaburiye ego nukuri twagaze ubu turakuze urazigwa rupfize rungana amahera mbari nukuri ego asha ndaduheruka tukiri dutoya nawe ako kandi nawe uragakunda sheri akana kunshira ngaha none uraru oya sinduha ego nyene sije mbonye uraje sheri bijya nari ndagukumbuye reka sije mbonye wari umkumbuye oya ego nukuri urampenze asha nari nkumbuye nyene ko tuganira kandi gukura inkofero kwanza genda umukuru izuba ni ryinshi none ari ryinshi none nubona ko nabize n'intugura ibyatsi nari nikoreye nirizuba ego hama rero sheri ndagufitiye akantu mana sinzi urankanze urafitiye akantu ukanguka ndagufitiye akantu sinumva n'ukuntu nawukita kararyoshye kuryoha gusa karadashe ego mbwira urose nzi gucakira gusa ndazi kirakuryohera akantu karyoshye none kakukakira na cyane ko kabwiwe n'umukunzi wawe n'ukuntu ndagukunda nyene ngira rero urazi rero sheri n'ukuntu nakarakazi tomboza oya ntiwotomboza we ntomboze wanza ni igitumbura we nawe kubitumbura ko n'ivyayi botuma bakwica yahashe sintuze sigitumbura ko numva umutima utangiye gusimba kubera ngira ntaco egera ino none kwanza rega wicaye kure yawe ngira burya rero sheri burya reje urazi cyagihe urabyibuka nyene nawe urabizi nyene nuko twikundaniye burya rero burya agenda afise inda yawe ufise iki isi inda yawe sheri banza ndekure none banza ndekure
ndakurekura kubera banza ndekure kubera iki neko umengo urahindutse kuguma umfata basi mbwiye ngufise iki ngira ko vyakiriye oya subiramo ngufise iki fise inda yawe yiwanje naguteye ego sheri umvize rero ndakubwira sibyo tubyumvikane kuva iyi saha niba ushaka ko tuganira ibindi umbwire mugabo ntusubire kuvuga ngo urafitiye inda sheri ibyo niba uriko urabivuga cyangwa ndiko ndarota kumbe wakagumye umbwira ngo urafitiye gishasha kumbe nivyo wari ugomba kumbwira none sheri washaka banza udekore daye banza udekore n'ukuri oya neko umengo urahindutse n'ibintu ni banza udekure icara none tuvuye icara none banza undekure icara rero basi umviriza rero byumvikane ndekura ndakurekure hamangire gutesha urandekura ntundekura mbeho nyine banze kenda kubaza kumbwira ngo mugene naguteye inda je ndaterana inda jewe ndekura umviriza banze kenda kubwira jewe ntera inyabutongo nkatera imyumbati je ntandantera urabyumva none sheri basi cyana ndekura nundi no bibwira ninde sheri kuri kuravuga nko umviriza uri kurabanga ubure waragiye uritwa nk'agahene ko muki uragira ibyo wishakiye urararana n'abahungu wishakiye ngo nzotwara hariya kwa Jimmy none sheri hawe wundi twajya baraguhenze ngo inkundira po umviriza ndekura none umva cyane bigenza gutu ntayeje yanda kwereke yuko jewe atandantera oya sheri nukuri cara ngaha basi ndekura oya sheri gumanga nca ndabigira gute kandi ari wewe twa genda kwa iguteye uravyumva neza genda kwa iguteye kwa Jimmy no kwa Jimmy oya umviriza genda kwa iguteye je ntanda naguteye nimba ari ivyo byose umviriza niba ari ivyo byose none umva cyane ndabigira gute reka ndakwereka oya sheri nukuri cyane nduvungana ndakura je ntanda naguteye uzorinda upfurasure kumbona ndagowe bazana ngori none nk'ubugenda bigira gute ruzize runankubize rwanya gukubitwa n'inkuba Nibi. Tutumbwire. Ubawe ni. Gira kurutage. Uri murarira uri kwitwa ni. Ejo ondagenda go. Uri ondagenda go. Ubawe ni. Ona shawe ndawa muhungu Jimmy wawe ndikukunda. Oya twari dufitanye randevu wari wabimbwiye ko muza guhura rero nari sigene nza kumubwira nzi yuko oya rero nasanze yaranteye amarere burya nibyo mpejeje kumubwira burya ruvuye ngambega ntimuhuye reka nibwo rusize rumubizi je mvuye kwa zino mboga hariya yo mu murima ngegana bya bijumbo kuno bimera burya rero mpejeje kubimubwira yanyihakanye eshanu ngone wa muhungu n'ubu urabona ahinduye isura wamengo ni intare kandi je nta wundi muhungu twaryamanye ntiyaji mugahejeje kunyihakana nuko abahungu b'ikigihe bameze
imyaka tubanye si mikeya niwihangane nihangane gutega wihangane uko twamye tubana kuva kera n'ubundi tuzoguma tubana n'uwo mwana niyavuka tuzomwitaho nanakira umwana atagira se oya ntacyo ntabana mwana atagira se arakura haguruka dutahe ibindi ubwo turaza kubivugana tugeze muhira twitonda sharika kumanesha n'ukurinda zoce ngushira mu rugo sheri mukuri ndakukunda n'umutima waje wose yani wondosha turashikere dondora we ashobora sisoni zo kudondora kama sindondora ngajamye gato hodi hodi uriko urarya cyane twabona aje kandi katari huri amahoro sawa sawa ari wacapye kuvuru kari karibu nukuri urakoze cyane yego twari tunagukumbuye oya nanjye sinarinda baherutse kwera twe natwe nkumbu zari zitwishe kwera none ikintu kintangaje muracyakunda twe nituva kwizima kumenga biragutangaje ntihatari oya ntibintangaje cyane gusa ni vyiza namba mukiri kumwe twe turacari kumwe kwera ewe nyene turakundana nkuko vyamye tuzonavana hama twarumvise ibyakubaye twari tuje gusuhuza tunakuremesha nk'umugenzi twabanye neza ego shani kuri mugize neza kunkubitira byabaye n'ibijya nyene mwaravyumvise yego nukuri hatari Jimmy ndibaza muramuzi nani jya turamuzi ego shamu bijya nyene kujya nyene mwavyumvise niko byagenze yanteye inda nyene hama mu nyuma maze kubimubwira caranyihakana ego shumva nyene nuko byagenze hama rero twe igituma tucikundanira nkuko je ntibizonahera kwera kubera nase kumutera inda akiri kwishura kubera bisaba nyene ugwaruka twihangane bisaba twihangane kwera kubera uyu urabiza ari mu wanyuma aheza umwaka mugana nje narasinye agiheza n'inkwano narabiye tuzoca tugira makiyaje ubwo nyene asha ni vyiza ndo mutinza kwera asha ni vyiza kwera ndumva mwe mwabigenjeje neza rero mugenzi wanje narakubwiye ko nari nje nkuremesha nk'umugenzi ko yaraguteye inda ko byashitse ni ukwihangana ntuca wihebura hama rero wowe waributse kuja gupimisha imbanyi kwa muganga ntibigeze ugenda yo hewe ukimara kumenya yuko ufise inda mu mezi atatu uguma ugenda gupimisha inda kugira bagume bagukurikirana bamenya ubuzima bw'umwana uko buriko buratera imbere hama nawe bakwitaho kandi umenye yuko udashobora kunwa umuti wari wo wose unwa umuti wandikiwe na muganga
kubera uba wibungenze akamenya uwa kwandikira ushaka kukugirira akamaro uravyumva neza ndavyumva ikindi naco ukamenya yuko ibintu bijanye no gufungura urya ifunguro zirimwo ya migwi itatu ndema mubiri sanganyangaburo na ntanganguvu uravyumva neza ubandanye urya ibintu vy'imboga ukurikize no kuri ibintu ndaguhanuye kugira amagara yawe agende neza ko ntuzoza uranagwaragurika uzoza uritwararika wumvise umerewe nabi wirukira kwa muganga apana yuko uca ufata ry'umufumbegeti ufata igicuncu nguravuga usenguranwa uba uri kuriyica wica n'umwana wawe ari mu nda sibyo uko umwana ashobora kuvukana ubumuga bitewe n'irya miti ugiye urafata rero witeho kuzoja kwa muganga wumvise igihindutse bagakurikirana ubandanye upimisha inda imbanyi neza bazona bikubwira no kwa muganga uko utegerezwa kugenda bazoguha n'agakaye yego uzoza urajana upimishirizako uzoza uravyitwararika yego uja kwa muganga kandi igore umenye yuko bazona bikubwira kwa muganga reka mbe ndabikubwira ntibizogutangaze umaze kuja kwa muganga bazokubwira yuko n'inyuma yo kwibaruka baragukurikirana neza bakaraba neza mu nda yuko ibisigarira byose byahezemwo neza bakagukurikirana neza eka n'umwana bazokubwira n'incanco uzoza urajako kugira umwana agire ubuzima bwiza hama akakana nako ngahanye nako ngaha nako mubanyi karakerebutse negatinya abatinya ubona hakuze cyahama rero nukuri murakoze kumanura mu mpaye ego no kuba mundemesheje ego hama ivyo byo kwa muganga naho nzosha ndabe byose imbire kugira batangure kunkurikirana nkuko bimbwiye ego n'izina ry'Imana sinarumwaje kwa muganga ntari kuvyitwararika n'ukuri uko babikubwiye ariko bikurikiza kugira nawe witeho n'ubuzima bw'umwana wawe kandi ikindi ari ikintu nari nibagiye nihagera ko wibaruka uzotegure turya duhuzu two musi utumese neza ugere n'isuku ku mubiri wawe kugira ugende usa neza hama n'ibyo uzojana ugiye kwibaruka uzoba urabitegura erega hewe igise kigufasha nukuri ukababona byibuka wotera urugenduko ntiwokuruka yuko hari n'ibyo ukenera kujana ego ivyo vyari ivyo ego utegerezwa kuzokora hama niturandiriye twagire icyo tubandanya ariko twari twaciye tukuraba hama twari tugiye hariya hirya kwivurira kwipimisha umugera kunze wanje uwo mwari muvuye nagira niyo mwari muvuye oya twari tuvuye muhira kugira tuhace hama she tubandanya ego asha murakoze kunkubitira ko nukuri ndabigizaho ashaduherekeze hame usigara amahoro mugenzi ego ubandanye wihangane Imana irakubona mwana nawe usigara bye kakana karakerebutse gose akanyene karamariro ni sawa ego nuko nyene byagenze nanjye mbona amazi yazindutse ageze kure reka ntahe reba abagabo buka ntahe uko bimeze ahantu hange naho none naco umukozi arabakora sawa murakoze unamwumviza neza yego musigare n'umwara kutundi muratuzanira yego nzoza ndahaca uzoza urahaca
Eliane. Mwagiye ku ishuri? Mama numva meze nabi mama. Uragwaye? Ego mama. Je ni cenzi ko wagiye ku ishuri. None ushobora gute kugwara ntuvuge ko wagwaye? Tumva. Kandi uragwaye kabisa, uragwaye. Ingo naho nari ngenda haretse. Ingo tugenda kwa muganga, nyaruka. Ingo. Injira. Ni karibu. Injira. Nimwinjire. Karibu. Karibu muvyeyi. Karibu muvyeyi ko muje murira. Karibu nakagazi.
Amahoro n'amahoro muvyeyi namwe n'amahoro muganga sabwe jewe nahebuse mu gitondo nikangura ndumika ibibondo vyanje kw'ishuri kumva umukobwa wanje yarwaye nta n'ikintu na kimwe yigeze ambwira urumva rero muganga ikibazo nagize umwana wanje twari turi mu rugo ngize gutya numva ariko adawa caniruka kuraba ngiye kuraba asanga ariko adahwa mu gakopo nereje amaso uruhande sanga ninjya twamuhaye narizo yigeze ashira ku munwa ariko muga cy'umwana wanje naho yamishije amaze iminsi uko ndamubona uko bucya bukeye siko ndamubona kumahindagurika sinzi ikibazo umwana wawe gafise madame ihangane ko yashitse kwa muganga turatora indwara yiwe kandi aratora mitende nawe mwana wihangane reka kurira sivyo ihangane none madame umwana wawe twangwike Eliane Elinde mutwaye irakoze Eliane ihangane urakira ko yashitse kwa muganga sivyo Eliane ufise imyaka ingahe mama tumwibarize ko mbona kuzashobora kwivugira sivyo Eliane ufise imyaka ingahe 15 mubaha nyene ingozi umutumba Kenya gacimbiri rusumbi hariho ruvumo hariho gatanu Eliane none wumva umerewe gute Jakumbe numva merewe singishaka kurya ntakayabaga mubwira harimo n'ibyatsi zimwe ntagishaka kandi kenshi ndiko ndakora udukorwa muhira nunamye ndababara munsi y'umukondo Eliane ingene umerewe ndavyumvise none Eliane ndakwibariza ko uramaze kuja mu butinyanka uraherutse kujayo mwino minsi jewe mperukayo tariki 10 z'ukwambere uheruka itariki 10 z'ukwambere Eliane uheruka amaraso itariki 10 z'ukwambere Eliane mu kwezi kwa kabiri ntiwagiye mu kwezi nanigaze mbona mu kwa gatatu naho nyene ntiwigeze nanigaze mbona none Eliane woba warahuje ibitsina n'umuntu mutikingiye woba warakoze imibonano mpuzabitsina ivyo vyose muga nta kintu na kimwe yigeze ambwira yuko afise ibisibo vy'amezi ashika kuri abiri ataja mu butinyanka muga je nukuri nta kintu na kimwe ndamufise no kwishura nivyo ndavyumvise kubera ari mu mateke nta kintu na kimwe yigeze ambwira yuko afise ibisibo vy'amezi ashika kuri abiri ataja mu butinyanka nta kintu na kimwe narinzi je nabona gusa nyana kuma ahinduka adawa sasesemwa rumva muga ihangane madamu ko yashitse kwa muganga turatora indwara madamu tugira rero tumupime turamupima indwara tuyumviriye zijanye n'ibimenyetso turamupima turabe ko ata malariya yoba agwaye hanyuma tuce dupima turabe yuko atoba yarasamye imbanyi birashika ingwara nk'izo turwaruka kenshi turazimenyereye turazakira kenshi
ko tumubajije reka atamibonano mpuzabitsina yaba yaragize ntibishoboke ko atwishura reka tubatume ashire umukoro ngaha dusuzume turabe ko yoba yibungenze kubera nawe urabizi umukobwa amaze kugira ibisibo by'amaraso si kenshi si ngombwa ngo abe yarasamye imbanyi ariko tuza kwiyumvira ibindi dusanze hamwe tuba yarasamye imbanyi reka dupime n'iki gipimo agenda dushirira umukoro ngaha Eliane sinzi mama ko ngo yerekeza mu gushiramo umukoro ariko tugiye dushiremo umukoro utuzanira Pegai mu mwana ko tumwajije gaye mu ko yahuje ibitsina n'umuntu agaturikisha akarira kabaze turabe sari mwazanye muganga dufundura Madam, Suhana wawe ari ibintu Eliane, reka tugupime n'umugera wa sida urabona ko habaye imibonano mpuzabitsina utikingiye kugira turabe ko atambaye n'umugera wa sida siko mama sibyo mwadusabye Eliane umva tugupime nta ngorane tugupime kugira turabe ko yambaye n'umugera wa sida kugira dushobore gukingira umwana na mama wiwe Mada hama rero mbere ko tubaha inyishu
tubaza ko muza kubyakira nk'ababyeyi ibivamo byose si heze Eliane mugume mumufasha mumube hafi mumubungabunge sibyo mumugaburire indyo yuzuye mumugaburire utwamwa mumurinde kuruha kubera nawe nyene ko yamaze kwibarukana yakusama n'umukenyezi yatezwa gufatwa nyene nk'umukenyezi yibungenze hanyuma ikindi naco muzoce munyarukira gupimisha imbanyi ku gipimo kugira bamukingire barabe bamukingire malaria bamukingire tetanosi n'ibindi byinshi sivyo bamuhe n'umusegetera kubera umuvyeyi umukenyezi yibungenze akarigwa na malaria uzobe mufashe madamu sivyo byamaze kuba abavyeyi n'ukunya turavyakira nta kundi reka gato rero nce ngaruka ndabahe inyishu y'ivyo by'umugera wa sida Madame, kutagumye umuganiriza umuganiriza ashaka abavyeyi nuko nyene oya mu kwihangana n'umufuko umuntu hama madamu nibaza ko ari warinze wizanira umwana wawe n'inyishu turayibaha muri kumwe n'umwana wawe siko gairiya hanyuma madamu dusanze yaranduye n'umugera wa sida ihangane ndababwiye kugenda bizogenda neza uzovya umwana akomeye mama uzovya umwana akomeye ntangora turamuha imiti ikamera n'umwana azovuka Eliane turamuha imiti uzogumusa neza umere neza abandi bazoca bamukumira ngo agwaye umugera urabona mnagi kumera Eliane madamu we ni wo guharemesha umwana wo kumwihanganira oya madamu ntagenda n'umugera wa sida ubu abantu bose barazi yuko kugenda n'umugera wa sida ari bisanzwe nta muntu azokumira Eliane nta muntu azokumira mwana ihangane madamu we ndemesha umwana turamuha imiti azovyara umwana akomeye nawe nyene aguma asa neza atagase avyaye abavyeyi bose nta kibazo na kimwe madamu uremesha umwana natwe tuzogerageza kurikiza impanuro zawe muganga duha muzoza muragaruka kutubwira ukuntu ibintu bimeze muje no gupimisha tuzoganira kandi no nzora ndamuherekeza nzomuherekeza Eliane ihangane sivyo ihangane mami ihangane mama icara fata agatebe wicare madamu hama rero turya twakubwiye ni uzomufashe kumwe imiti iyi miti kurya nyene twakubwiye azoza arayinywa azogumanywa kurya nyene kinini kimwe mu gitondo ikindi mw'ijoro uzobikurikirane uza uramufungurira neza hanyuma umwana nawe azovuka akomeye nta ngorane mwe muzogume muza gukurikirana amagara yanyu kwa muganga
bizogenda neza azobyara umwana akomeye ameze neza nta ngorane n'imwe irimo Eliane uzonywa umuti nta kibazo uzobyara umwana akomeye madamu ntimuze mumutererane Eliane muzomube hafi kugira ntazohava agira agahinda sawa rero kandi ndagushimiye kuba wiyumviriye guherekeza umwana kwa muganga mwagize neza n'ubundi uzoguma umuba hafi sawa rero Eliane sawa tuzosubira mama kugarukanye none ubona nugaruka nka ryari utugaruka inyuma y'imisi 15 turabe ko umuti wamumereye neza nyuma y'indwi zibiri hanyuma madamu hari ikintu cy'ingenzi nari nibagiye kubabwira Eliane nagira ndakwinginge niwajya hamwe ugatuza uzomubwire umuntu mwahuje ibitsina umuntu mwaryamana nawe aze kwa muganga sivyo kugira ntagume muhira nawe kandi yaranduye umugera wa sida kugira nawe aze aronka umuti wo gupfufahaza umugera wa sida nuko rero murakoze sawa umunsi mwiza